Amadini y'abemera Kristo harimo Katolika yoba yaranigiye mu menshi idini rya Islam. Mbanje kubaramutsa ndabashimira ko munteze amatwi. Iki ni cegeranyo c'umunsi na Iris News. Uyu munsi tuyaga kuvyerekeye idini rya Islam mu Burundi. Ni nyuma y'imisi mike gusa abo mu iryo dini bahimbaje umunsi mukuru wa Eid al-Fitr, umunsi w'umunezero, ariko kandi utwibutsa urugendo rurerure rw'iri dini hani wacu. Assalamu alaikum kubari muri rino dini ry'intumwa y'Imana Muhammad. Imana imuha amahoro n'umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe kandi bose mu nteze amatwi. Nitwa Evarde Izikumva kaze. Hari ikintu gitangaje cyane. Idini rya Islam niryo rya mbere ryashitse mu Burundi mu madini yitwa Religion du Livre. Ni kuvuga amadini ashingiye ku bitabo vyeranda, Korowani, Bibiliya canke Torah y'Abayahudi. Islam mu kinjana ca 19. Biratangaje cyane kwibaza ko iryo dini ryaje imbere y'abamissionari b'abakatolika canke abaporoti, kubera uko ayo madini abiri mvuze yahavuye yiganzira igihugu cose, mu gihe abayisilamu bo bakiri bake mu Burundi. Kugeza uno munsi abayisilamu bivuga ko boba bari musi y'ibice 10% y'abemera mu Burundi. Imbere yuko abashakashatsi explorateur b'abanyaburaya n'abamissionari katolika bashika hani wacu, idini rya Islam ryari ryaratanguye gukwiragira. Ryaje nk'umuyaga utagira imbibe wakomotse ku nkengera z'ibahari y'Abahindi, hiyo za Zanzibar na Tanzania, riragera ku kiyaga ca Tanganyika, mbere rirabandanya gushika no mu Burundi. Iryo dini nk'uko vyandikwa na Sakou Abdul mu cegeranyo ciwe Problématique de la mobilisation et de la participation politique des musulmans au Burundi, enjeux et défis, yanditse mu ntumbero yo kuronka urupapuro rw'umutsindo rwa master muri kaminuza y'u Burundi. Ryashitse mu Burundi rizanywe n'abadandaza bakomoka muri Zanzibar, aho hari mu myaka y'1840. Abo ngo bahavuye bashishikara kuza mu myaka yakurikiye, mbere bahava barakenyera ziraguma, bararyoherwa na gahunda, batangura kwibera mu kiyaya Cimbo, aho bagenda bubaka uturere tw'ubudandaji centre commerciaux. Aho ni nko mu gace ka Kigwena, haba umudandaza akomeye yitwa Nasoro yahakorera. Uyu yagura amavuta y'ibigazi n'isato z'ibitungwa, nawe agatanga umunyu n'ubudede perle. Abandi badandaza bari mu duce twa Nyanzarake, Rumonge, Magara na Uzige, ariyo Bujumbura y'ubu. Ivyo bibanza vyari bifitaniye ubucuti bukomeye n'ibindi bisagara vy'Abaswahili vyo hakurya muri Tanzania canke Ujiji, bigakora urunani rukomeye rw'ubudandaji no gukwiragiza hose idini rya Islam. Mu ntumbero yo gucungera urwo rudandazwa rwabo, abagabo n'abasore b'Abaswahili bamenyekanye ku izina Wagwan baraje kuba mu karere Kimbo, maze rimwe na rimwe bagatana mu mitwe n'ingabo z'abadasigana ba Mwezi Gisabo. Mu myaka y'1870, 1880, havuye haza abayisilamu benshi bakomoka mu gihugu ca Kongo, baje kuba mu Burundi, biyongera kuri babandi bava za Tanzania na Zanzibar. Ariko amateka ntiyamagendera ku murongo ugororotse. Mu gihe abo badandaza bariko barubaka, abandi bariko baritegura, abakoroni n'abamissionari barinjiye mu Burundi, maze ibintu biba birahindutse kuri abo bayisilamu. Aba baje biteguye kubaka ubutegetsi bushasha, maze bagize urunani baca intege iterambere ry'idini rya Islam mu Burundi. Ikintu ca mbere bakoze, kuburabuza abigisha b'idini, walimu, kugendagenda no gukwiragiza inyigisho zabo. Ca kabiri, bagwijije amashure yabo, bategeka ko kugira uyigemwo utegerezwa kuba warabatijwe. Abayisilamu baba basigaye inyuma gutyo. Ica gatatu gikomeye no kurusha ibindi, bashizeho uturere two kwegeranirizamo abayisilamu ari two bise centre extra coutumier. Aho ni nko mu Buyenzi, Rumonge, Nyanzarake, Gitega na Muyinga, hisunzwe amategeko ordonnance loi nimero 19/93 yo kuwa 29 Ntwarante 1921. Nico gituma kugeza nuno muzi
idini rya Isilamu riboneka cane mu bisagara, si uko ariho ryavukiye ariko niho ryasigaye rifungiwe. Narirya mu mategeko yatomora ko umunyagihugu asanzwe adashobora kumara imisi 3 mu burere bwihariye agglomération conventionnelle adafise urupapuro rubimuhera uruhusha rwatanzwe no guserukira intwaro y'ababirigi mu Burundi canke icariho ciwe, bigatuma abayisilamu baguma kwabo mu bisagara. Igihe igisagara ca Bujumbura catangura gukura mu gihe c'ubukoroni bw'Abadagi, cari kikiri igisagara kirangwamwo cane abayisilamu. Hari agace ka mbere kitwa Mbugani, ntitwashoboye kumenya neza aho koba gaherereye uno musi. Kari karimo umusigiti wakorerwamo amasengesho yo kuwa gatanu gushika mu myaka y'1930. Muri ako gace haba imiryango ifise inkomoko mu Baswahili, Abarabu, Abahindi hamwe n'Abanyafrika ya ruguru. Bari babanye bafatanye mu nda bashira imbere ubumwe. Hari kandi umugwi wari ujejwe gutunganya imisi mikuru y'idini, kwakira abigisha b'idini baza baraca muri ico gisagara bavuye mu mahanga no gutegura amasengesho. Mu bindi vyatumye Isilamu idatera imbere mu Burundi nkuko bibandanya vyandikwa na Sakob Abdul, ni gufata kira mu Isilamu nk'intagondwa kubera ivyo abarundi bumva mu yandi makungu. Hatibagiwe amashure make abayisilamu bize, bityo ntibatera imbere mu vy'ubutegetsi. Mbegaho waruzi ko abayisilamu bafashije cane mu rugamba rwo guhabuza independence mu Burundi? Ico womenya ca mbere nuko umugambwe wa mbere wabayeho ku butaka bwa Rwanda Urundi witwa ko haranira intahe yo kwikukira ari wo witwa Inaru, wari washinzwe n'abayisilamu bo mu Burundi. Mbere n'inyuma yaho abayisilamu bari baratanguje amashirahamwe yo guhanahana ivyiyumviro no kwigishanya ku vya politiki, aho ni nka Al-Watan, Rusid na Asmar, ariyo mu majambo yose Association Scolaire Musulmane Africaine du Rwanda Urundi. Umugambwe w'iprona wahabujije ntaye wonyene ubwawo ntiwari kubaho iyo hatabaho abayisilamu. Abayisilamu bo mu Buyenzi nibo bahaye Rwagasore ibiro vya mbere uwo mugambwe wakoreyemo kwibarabara rya 14 mu Buyenzi. Iyo nzu yatanzwe n'umugwizatunga yitwa Salimu Hassan Bicuka. Uyu yaragabiye kandi Rwagasore umuduga wo mu bwoko bwa Ford Fairline inyuma y'urugendo yaheruka kuvamwo avuye mu Budagi, nkuko vyandikwa na Christian Delorier, umufaransa yatoje cane kahise ku Burundi. Aho umugambwe w'iprona wemerewe n'amategeko, bamwe mu ndongozi zawo harimo abayisilamu nka Saidi Juma bin Muhehe, ariko nticabujije ko abayisilamu bisanga bakumiriwe kwitoza mu matora yo mu 1961. Mu buryo bwumvikana bari gushobora kwiyandikisha ku rutonde rwa iprona, ariko vyari bikenewe ko babuzwa mu buryo bw'uruyeri rufatiye ku mategeko. Nico gituma umukuru w'ubutegetsi bw'Ababirigi muri Rwanda Urundi yashize umukono ku wa 17 Myandagaro 1961 ku rutonde rw'ingingo ngenderwako zarimwe ibice bitanu. Ingingo ya gatatu yavuga ko abene gihugu b'u Burundi barengeje imyaka 18 ari bo bonyene bemerewe gutora. Mu gihe ingingo ya kane yashiraho ibisabwa kugira umuntu ashobore gutorwa igira iti abemerewe gutorwa n'abafise imyaka 21 barangije neza imyaka 2 y'inyuma y'amashure mato canke bafise ubumenyi bungana nayo. Mu gufata iyo ngingo yarasanzwe azi ko abayisilamu bafise ijambo rikomeye ahanini ari abanyamahanga, kandi ko abafise ubwene gihugu bw'u Burundi batashobora gushitsa ibisabwa kugira batorwe, cane cane ibijanye n'urugero rw'amashure basabwa kuba bararangije, kuko ico gihe amashure yari mu minwe ya Eklezia Katolika. Kuyiga bikaba vyasaba kuba warabatijwe, nuko abayisilamu bisanze barakumiriwe muri politike y'igihugu, maze kugeza n'ubu bakaba bakiri inyuma. Mbega inyuma yo kwikukira iryo dini ryabandanije gute kugira uruhara mu buzima bw'igihugu? Ni mu cegeranyo cacu kizokurikira.